ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo zigize amakuru yo ku munsi wa mbere tariki 26 z'ukwa gatanu. Urunani AFC M23 bagwanira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye itangazo rimenyesha ko uwahoze ari umukuru w'icyo gihugu Joseph Kabila yageze i Goma akarangiza igihe yari yarishizemo cy'ubuhunzi. Rino misi mu Burundi hariko haraba imyiyamamazo y'abitoreza kuzoba abajenama b'amakomine n'abashinga amateka abakenguza amateka, haribonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, ihohoterwa n'amajambo abibugwanko. Ikintu arico ishikiriza nuko hariho abantu bariko binjizwa mu migambwe ku nguvu. Muri imyamazo kandi twarabonye imvugo zibugwanko ziba amashakumiri mbere zifata umuntu bunyamaswa. Mu mpera z'indwi iheze bamwe mu Barundi baba mu Bwongereza barahimbaje Burundi Sport and Culture Day ku nshuro y'icenda, umunsi bahora bahura bakigina karanga n'imico kama y'u Burundi no kwinonora imitsi mu gisagara ca Coventry. Doni David byose ni mukanya President Sengiyumva aje kudushikiriza ayavugwa ku isi. Igisirikare cya Israel IDF cyatanze andi mabwiriza mashya yo gukura abantu ikani Yunis mu majyepfo ya Gaza, kibwira abanyapalestine kwerekeza mu burengerazuba bwango. IDF yavuze ko iri kuhagaba igitero nk'igisubizo ku gisasu cya rokete cyarashwe. Ibitaro mu majyaruguru ya Gaza biravuga ko ibitero bya Israel byo mu ijoro byishe abantu bagera kuri 44. Hagati aho mugambi w'amasezerano yo guhosha gahenge yo kugera ku gahenge urasa n'uwaburijwemo. Umutegetsi wa Hamas yavuze ko uyu mutwe wemeye umugambi w'amahoro ushingiye ku gitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri wo haba iminsi 70 y'agahenge no kurekura imbohe 10 z'abanya-Israel bafashwe bugwate. Ariko umutegetsi muri Israel yabyamaganye avuga ko ari akazi ka Hamas. Hagati aho Minisitiri w'Intebe w'Ubudage uzwi nka Chancellor Friedrich Merz aravuga ko ibitero bya Israel bikomeje Gaza biri kugira ingaruka ku basivile mu buryo budashobora gukomeza gusobanurwa nk'intambara yo kurwanya iterabwoba rya Hamas. Yavuze ko adashobora gukomeza kwemera intego za Israel kandi ko azavugana na Benjamin Netanyahu amushishikariza nk'uko yabisobanuye mu magambo ye kutarengera. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage yemeje ko Berlin izakomeza guha intwaro Israel. Ubudage ni kimwe mu bihugu bishyigikiye cyane Israel mu buryo bwa hafi. Friedrich Merz kandi aravuga ko nta ntambamyi zikiri ku ntwaro ibihugu by'Uburayi biha Ukraine. Ibi abitangaje nyuma y'ijoro rya gatatu ry'umurundo w'ibitero bya drone na misile z'Uburusiya muri Ukraine. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya byavuze ko gukuraho izo nzitizi byaba icyemezo kibi. Mu mwaka ushize Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemereye Ukraine gukoresha ibisasu bya misile byayihaye mu kurasa mu Burusiya hagati. Abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 barwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko Joseph Kabila wahoze ari perezida yageze i Goma akarangiza igihe yari yarikizemo cy'ubuhunzi. Guverinoma Kinshasa yashinje Kabila kugira isano n'uyu mutwe bivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Mu cyumweru gishize Sena yamukuyeho ubudahangarwa nk'uwahoze ari perezida w'igihugu kugira ngo akurikiranwe ku byaha by'ubugambanyi. Inkuru ya Will Ross muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Joseph Kabila ubu yabaye nk'umunyantege nke kuva aho yakiwe ubudahangarwa bwo gukurikiranwa imbere y'ubucamanza. Kuba rero yagiye mu gice cyo mu buseruko bwa Kongo kiri mu minwe y'abitwaje ibigwanisho bagwanya leta, bizogorana cyane ko ubutegetsi bumufata kugira kirirwe urubanza ku byaha byo guhemukira igihugu. Kundi biheze Kabila yavuze yuko kimwe mu bintu ashira imbere ari ukuvanaho ico yise intwaro y'igikenye. Kuba rero yagiye mu karere kagenzurwa na M23 bishobora kubonwa mu ntumbero yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi.
ariko mu gihe bivugwa ko M23 ishigikiwe n'u Rwanda ubwoba nuko ivyo vyohava bituma intambara ikwira akarere kose mu gihe ibihugu bikagize bishigikiye impande zitandukanye muri iyo ntambara. Ana makuru ya BBC. Sebastian Kurz wahoze ari minisitiri w'intebe wa Autriche yatsinze ubujurire mu kirego yari yahamijwe gutanga ubuhamya bw'ibinyoma muri komite y'inteko ishinga amategeko. Urukiko rwaburijemo icyemezo cy'amezi 8 y'igifungo gisubitswe cyari cyahawe bwana Kurz mu mwaka ushize. Inkuru ya Bethany Bell uri Vienna mu murwa mukuru wa Autriche murumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Bwana Kurz wari utangiye kwamamara mu batsimbaraye ku bya kera mu Burayi yeguye ku mirimo ye mu bihumbi 2021 ahita ava no muri politike kubera ibyo yaregwaga. Umwaka ushize yahamijwe icyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma mu kanama k'abashinga amateka, ariko inteko y'abacamanza batatu yamugize umwere. Mu bujurire yari yashimangiye ko umucamanza wa mbere yarabogamye. Hagati aho mu rundi rubanza bwana Kurz aracyakorwaho iperereza ku byaha bya ruswa. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yahakanye amakuru y'intonganya mu rugo nyuma y'amashusho yamugaragaje umugore wamukubita mu maso. Iyi video yakwirakwijwe cyane isa niyerekana Brigitte Macron ashyira ibiganza mu maso y'umugabo we igihe biteguraga kururuka mu ndege bari barimo bamaze kugera muri Vietnam. Itangazamakuru mu Bufaransa riravuga ko ibiro bya Presidence Elysée byagenzuye iyi video bikemeza ko ari y'impamo. Nyuma yo kubihakana kwikubitiro, Perezida Macron yabwiye abanyamakuru i Hanoi mu murwa mukuru wa Vietnam ko barimo batebya ngo nkuko babikora kenshi. Nina urakoze Prudence yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Urunani AFC M23 bagwanira muri ico gihugu nyene gwasohoye itangazo rimenyesha ko uwahoze ari umukuru w'ico gihugu Joseph Kabila yageze Goma akarangiza igihe yari yishizemo c'ubuhunzi. Joseph Kabila yari yarigeze kuvugwa mu ndwi ziheze ko yashitse Igoma mugabo mugambwe wiwe PPRD unyomoza ayo makuru. Naho urunani AFC M23 rwatangaje iyo nkuru, Joseph Kabila we ubwe ntaco arashira habona. Mu gushaka kumenya ukuri byatumye tuja mu mugambwe wiwe, maze mugenzi wanje Jacques Niyitegeka avugana n'icegera c'umunyamabanga ntayegayezwa wa PPRD Ferdinand Kambere atangura mubaza nimba Joseph Kabila yageze koko Igoma. De toute façon c'est vendredi simplement. Uko ibintu bimeze nuko kuwa gatanu aribwo yagize ubutumwa ageza ku baturage, akaba ari nabwo yagize icyo abivugaho mu ijambo rye. Gusa imbuga nkoranyambaga ndetse n'abaturage basaga n'abemeza ko ariho ari. Sa présence là-bas. None muremeza neza ko ari Goma se? En tout cas tout semble rassurer que uko bigaragara ibintu byose bisa n'ibyizeza ko yaba ariho ari, kandi nkuko nawe yabyivugiye mu ijambo rye, nicyo gituma tuvuga ko twishimira ukuhaba kwe. Kandi abategetsi baho ba AFC M23 ibyo dusoma mu matangazo yabo ku mbuga nkoranyambaga barasa n'aberekeza ibintu muri uwo mujyo. C'est quand même confirmer les choses dans ce sens-là et que ukurikije ibyo batangaza birasa naho ukuza kwe gutanga ihumure kurusha uko kwagira uwo ari we wese gutera ubwoba. Biragaragara ko ukuza kwe gushobora kuba ingenzi, gushobora kongera imbaraga, kugira uruhare mu rugamba rwo gushakisha amahoro mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko yabivuze. à cet effort de recherche de la paix dans la région des Grands Lacs. None kuri umuvugizi we kuki udashobora kwemeza 100% ko ari Goma? Non, je dis que oya, ndakubwira ko nanjye ubwanjye ntarabona amakuru nyayo, ariko ngendeye ku ijambo rye kubyo twumva mu makuru y'abategetsi ba hariya, kuko jewe ndi Kinshasa kure yaho cyane muri kilometero 2000, ndavuga ko icyo twakora gusa ari ukubyishimira niba koko yarahageze. Ibise noneho ntibigiye guha ingufu ibirego bya leta ya Kongo ko bwana Kabila akorana n'umutwe wa M23. Bon, ça serait malheureux. Byaba bibabaje kuko twebwe twumva ko bagombye kuba bari mu mujyo wo gushakisha amahoro. Ubu Joseph Kabila agiye gukora iki? En Afrique du Sud, on disait qu'il s'exprimait en anglais. Maintenant qu'il s'est exprimé en français et qu'il a livré... Muri Afrika y'Epfo bavugaga ko avuga Icyongereza. Ubu rero yavuze mu Gifaransa akagaragaza uko abona ibintu ashingiye ku isesengura yakoze kuri iki kibazo.
yatanze ingingo 12 agaragaza nk'izafasha mu nzira yerekeza ku gisubizo nko gutahuka kw'ingabo z'amahanga, ibiganiro n'ibindi. Je ne sais pas, il faut les trouver où par rapport à son discours là. Abazagira imigambi bamukekera sinzi aho bazabihera ushingiye ku ijambo rye. Ntabwo yavuze ko agiye igoma mu mugambi w'intambara, agiye igoma mu mujyi w'ibiganiro. Abantu bagomba kuganira kandi ibyo Perezida Felix agomba kubyumva. Yaba atabyumva uko se kandi M23 yo yarishimiye ukuza kwe ikamufata nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu wahanganye n'ibibazo byo mu biyaga bigari, ndetse hakaba hariho n'inyandiko mpuzamahanga zubahirije amategeko muzi nk'amasezerano y'amahoro n'umutekano n'ubufatanye. Hari amasezerano ya Addis Abeba yo mu mwaka wa 2013 nayo avuga ku mutekano, amahoro n'ubufatanye mu karere k'ibiyaga bigari. Izo ni inyandiko ubutegetsi buriho bwashyize ku ruhande mu gihe bwashoboraga kuzifashisha mu gushakisha amahoro mu karere k'ibiyaga bigari aho gushoza intambara zitarangira. Promouvoir la paix dans la région de Grand Lac et ne pas tout le temps provoquer des guerres. Oya Ferdinand Kambere cegera c'umunyamabanga ntayegayezwa wa PPD yari kwavugana na Jacques Niyitegeka. Tumaze kumva ko na PPD itemeza neza ko Joseph Kabila yageze igoma, twagiye mu runani AFC M23 maze mvugana n'umuvugizi wabo wa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma, angura ndamubaza ihitwemeza ko noneho Joseph Kabila yageze igoma. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Kabila Kabange ari Goma ukuri kwange. Mushaka ikindi kivyemeza kimeze gute? Nije ndi umuvugizi w'ingabo za M23. Ndababwiye ko ari Goma. Yahashitse ejo nk'isaha 5 z'ijoro. Mu mayinga heze vyaravuzwe cyane ko bwana Kabila yatahutse, ariko biza kumenyekana ko atari ivyo. Mbere n'umugambwe wiwe wa PPD ntiwavyemeje. Ivyo mubivuga kwiki? Madame, jewe ndababwiye ko ari Goma. Ivyo bababwiye ubwa mbere murababaza muti mwari mwamubonye hehe, umunsi wa isahi yahe, hehe neza na neza. Jewe ndababwiye ko yashitse Goma ejo Kaburungu ku murongo. Yaje gukora kugira haboneke inyishu, kugira akorane n'abanyekongo bifuza impinduka nziza muri iki gihugu. Haraciye iminsi leta ya Kongo imukuye ko n'ubudahangagwa bamwagiriza gukorana n'umugwi wa M23. Madame, nous avons travaillé avec Tshisekedi. Twarakoranye na Tshisekedi. Niba hari umuntu yari kwakwa ubudahangarwa niwe, kuko twarakoranye. Hagize rero uwundi aza ngo dukorane, ingorane iri hehe? Umunyekongo uwo ari we wese arashobora gukorana natwe kuko dushaka impinduka nziza mu gihugu. Yatache rero kugira mukorane. Muravyemeza? Jewe nta na kimwe nemeje. Ndababwiye gusa ko umunyekongo wese afise uburenganzira bwo kuronka impinduka mu gihugu. Uwo yari Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa AFC M23. Ni saa 11:42 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Tugume mu karere k'ibiyaga binini. Muri no misi mu Burundi hariko haraba imyiyamamazo y'abitoreza kuzoba abajenama b'amakomine, abashinga amateka n'abakenguza amateka. Haribonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, ihohoterwa n'amajambo y'ubugwanko mu matora ategekanijwe kuzoba mu ndwi iza itariki 5 z'ukwa gatandatu. Utwo ni tumwe mu tunenge twatororokanijwe n'ishirahamwe Arushoto riharanira agateka kazina muntu. Twavuganye n'umuhuzabikorwa waryo Vianney Ndayisaba, atangura ambwiraho utwo tunenge twagaragaye. Ishirahamwe Arushoto yagarutse ubwa mbere kwihohoterwa ikorerwa abanywanyi b'imigambwe, aho ishirahamwe Arushoto rifise raporo mu ntara Bubanza na Bujumbura bitabeshirirari cyane cyane muri Bubanza, aho abanywanyi b'umugambwe CNL
bahohotewe barakubitwa baraboreza igufa gushika naho bamwe baja mu bitaro n'akagwi k'abantu mugabo ishyamba rishoto iko yarondeza itaramenya neza ko ari imigambi yabatumye muga ishyamba rishoto riravye inyifato yaryo yaho kagwi kaboneka neza ko kari ku ruhande rwa politiki muri imyamazo mu ntara ya Rutana umugambwe CDP warabujijwe gukora ndetse n'uburongo runani mu ntara Rutana yarapfunzwe mu ntara Makamba ishyamba rishoto yafite raporo yaho uburongo runani yakubiswe araboreza igufa ndetse n'imoto yagendera ko yarayatswe kandi ikintu rishoto ishikiriza nuko hariho abantu bariko binjizwa mu migambwe ku nguvu muri imyamazo kandi twarabonye imvugo zibugwanko ziba amashakumiri mbere zifata umuntu bunyamaswa aho twotanga akarorero aho hari imvugo n'indirimbo zawumva ngo babwire izo ntumva abandi nabo ngo amatora yaraheze aho abandi nabo uzawumva ngo tugomba kubasubirira abandi nabo ngo tutegeza kubakura ku nguvu kuko byarabananiye hari abantu benshi byandikishije kuzotora ku ntonde z'abazotora barose uturesipise mugabo hageze gutora cyo twita carte d'électeur benshi barazibuze. None hari ivyemezo mufise canke murashaka kutubwira ahantu bakoresheje izo mvugo zitabereye? Naguma ndabakaroro ka mbere indirimbo ngo nta windi misozi ngo babwira izo ntumva ni indirimbo iririmbwa imitingi yose mu ntara zose aba propagande b'umugambi ku butegetsi CNDD bararuririmba kona karoro kamwe aho turatanga kari karorero umuhuza bikorwa mu mugambi CDP nawe nyene yavuze amajambo atiyozana dutegeza kubakura ku nguvu byanka byakunda cyarabananiye turatanga kandi karorero ikiganiro cyatanzwe n'umwanya bundi bwa bose muri Susedinire babwa tutegerezwa kubasubirira byanka byakunda. Mwavuze kandi ko hariho abahotera abandi banywanye bindi migambwe. Ribihe vyemezo mufise ko ari utugitwa politike? Ntibubanza abanywanyi umugambwe CNL barakubiswe n'umugwi kandi akagwi muri ayo cyo tukunda kuvuga ati mako direct mugabo nakagwi kegamiye umugambwe kuko babahora imvo za politike. Uwuhe mugambwe? Babasaba yuko babahora imvo za politike. Kurabo none bataronkejwe amakarata yitora n'abantu bo mu buhe burere cyangwa mu zihe ntara? Ni igihugu cyose ni mu ntara zose ku masanzu yo vote yo nka yose abantu bagiye barazibura. Ni bangahe? Mu dufise twebwe muri ejo turafise abantu bashika batarose amakara directeur 112. Mwoba mwaregereye umugujejwe gutunganya ivy'amatora mubamenyesha twa tunenge mwagiye muratororokanya kuba reka mbere kuca bahotegwa abajeje intwaro barakizi nabwiye nk'imakamba muri Yanzarake inyamiramba bizagiye gufata abo bantu bakoze ivyo mugabo akagwi karababuza inyamiramba ko kubafata cyaka binaco kubabuza amakarata umuguseni urabizi ico wese twage twagishikiriza ndetse n'abajejwe seni barongeye umunsi barabizi baranavuze yuko abazibuze bo nyene mu kiganiro yuko babanda batora mu masesi urumva ko bakizi. Uwo yari Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa wishira hamwe Arushoto twariko turavugana twagerageje kuvugana n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'abaserukira iyo migambwe kugira bagire ico bashikirije kuri utwo tunenge mugabo ntitwashoboye kubabona turacagerageza gushaka niyo migambwe itungwa gatoki na Arushoto. Tubandanye n'amakuru avugwa ku Burundi ariko tuyafatiye ngaha mu Bwongereza. Mu mpera z'indwi iheze bamwe mu Barundi baba mu Bwongereza barahimbaje Burundi Sports and Cultural Day ku ncuro y'icenda umunsi bahora bahura bakigina karanga n'imico kama y'u Burundi no kwinonora imitsi. Ivyo birori vyabereye mu gisagara ca Coventry. Inyuma y'imyaka irenga indwi ivyo birori bidatunganywa abari bavyitabiriye bararyohewe cane kubera ko bibakumbuza igihugu c'amavukiro kandi bagahura n'abandi bakamenyana. Nari nahishikiye nimwumvye ingene vyari bimeze. Izo ni imvyino zasamirana mu nyubakwa z'urusengero rwa St Mary and St Benedict Church, ikibanza cyabereyemo ibirori vyo kwigina karanga n'imico kama y'u Burundi. Ivyo birori vyateguwe n'abarundi baba i Coventry bahurikiye mu ishirahamwe ry'abarundi yitwa Coventry Burundian Community CBC mfunyapfunyo vyaranzwemo n'akamwemwe kenshi kwiginana no gusangira ifungurwa. Inyuma y'imyaka irenga indwi ivyo birori bidatunganywa
Guillaume Mahoro umukuru wa CBC aratubwira intumbero y'uwo munsi. Twagiye turategura ibirori nk'ibi kugira ngo abana bavukire ino bamenye akaranga k'ikirundi, bamenye imico y'ikirundi, n'imipira tukayitegura kugira ngo abantu bakine bahure bamenyane, ni naho bigishanya bitari bike. Uno munsi twawuteguye kugira ngo dushobore gusangira nk'abavandimwe. Ni ibirori byaranzwemo hanini n'intambo z'umudiho kavukire. Umugwi w'imbyino witwa akaranga urasusurukije abari bitavye ibirori ku buryo yaba abana abakuze mbere n'abanyamahanga vyanse ko bigumya barahaguruka baratamba baratarika mu ndirimbo nka Ive Osusuru numwe mu bari bitavye ivyo birori yavuze ko ahimbawe kuko bimukumbuzi wabo. Twahurira n'abandi barundi biwacu abo tuva hamwe abo twakuriye mu gihugu kimwe tukibuka abanyakantu ka kera mugabo byari ibintu biteye igomwe cyane cyane aya mahanga turimwo mukabona abana bariko baratamba ikirundi babikuye ku bavyeyi babo byari ibintu vraiment biteye igomwe kandi biteye ishimwe cyane twaryoheye gose cyane. Abana bavukiye mu Bwongereza bafise amamuko mu Burundi nabo nyene ngo bararyohewe kuko vyatumye baronka abagenzi. Shama Rudasingwa y'imyaka 9 numwe muri bo. Na wandawano bari gukora mupira ni basketball nabonye wano bari gukora kirundi kandi bayigize neza naryohe nabonye abagenzi barafashana barankunda. Inkirongo nazo ziratuma abantu bahura bakanywana nk'uko Corneille Baramperanye umukuru w'umugwi w'umupira w'amaboko wa basket witwa Coventry Magic Basketball Club abivuga. Twebwe twabahuje kubera twebwe abakuze twari dusanzwe dukina hama rero tugaca dufasha bato bahanwe gukina umukino wa basketball kugira tubafashe kubaha intumbero no kubigisha amategeko y'urukino no kubanwanisha kubera bamwe muri bo ntibaba bose muri iki gisagara ca Coventry aba mu gisagara citwa Birmingham hari abaje bavana kure gusumba. Twamenyesha kandi ko ivyo birori byatangujwe no kwinonora imitsi n'umukino w'umupira wa gicuti w'amaboko wa basket wahuje urwaruka rufise imyaka iri hagati y'imyaka 16 na 20 n'abakuze bafise imyaka iri hejuru ya 45. Abakinyi bari bambaye imipira yera n'irabura iriko amabara atukura n'ay'icatsi kibisi akaba ari nayo mabara ari mu ibendera ry'igihugu c'u Burundi. Ibirori vya Burundi Sports and Cultural Day vyitabiriwe n'abantu barenga 250 harimwo abarundi baba Coventry n'abavuye mu nhingo itandukanye y'Ubwongereza abakomoka mu bihugu nk'u Rwanda, Kongo, Cameroon n'Iburaya. Ibirori nk'ivyo vyaheruka gutunganywa mu mwaka wa 2017 mico gisagara nyene ca Coventry. Abo bari bamwe mu barundi bariko barahimbaza imico kama na karanga igihugu cabo Coventry tubahonje kurunana gwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ko numva ntabyo kurwaza jewe none se umuntu uri mu kazi adakora ubwo urumva amaze iki nakibyo tubiriki reka nigire kuruhuka sindi mashini ikora itaruhuka yambaye nkarwaje kare busho niki dore wa mugore twavugaga yikubise hasi wiki baba we niko yitefa kiragikara ikisima none cyaba kimugwiriye koko isa 12:45 kuri BBC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mukino wa basketball ikipe ya APR basketball yaraye ibonye itike yo kuzakina imikino ya nyuma ya BAL nyuma yo gutsinda umukino wa nyuma wayihuje na Nairobi City Thunder. APR yatsinze bigoranye cyane amanota 77 kuri 78. Mbere yaho gato ikipe ya Al Ahly Tripoli yari yatsinze MBB yo muri Afrika y'Epfo ku manoti 102 kuri 73. Ikipe ya Al Ahly Tripoli yarangije imikino yayo yose iyitsinze. Imikino ya nyuma ya BAL izabera mu mujyi wa Pretoria muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu.
mu mupira w'amaguru mu Rwanda APR FC niyo yegukanye igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka ku wa gatandatu. APR FC yatsinze Muhazi igitego kimwe ku busa, naho Rayon Sport inganya na Vision igitego kimwe kuri kimwe. Shampiyona y'u Rwanda uyu mwaka yatangiye Rayon Sport ariyo iyoboye kugeza ku mikino 3 ya nyuma. Ni shampiyona yaranzwe ndetse ikanengwa ku byemezo by'abasifuzi mu mikino imwe n'imwe byagiye bitavugwaho rumwe n'amakipe ndetse na bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mu Burundi hakinwe umukino wa nyuma w'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu. Igitego kimwe ku busa Flambeau du Centre yatsinze Musongati cyari gihagije kugira ngo yegukane icyo gikombe kiyiha uburenganzira bwo guhagararira u Burundi mu mikino y'igikombe cya Confederation umwaka utaha. Ku mugabane w'Uburayi tujye mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League yashojwe ku munsi w'ejo. Imyanya yahatanirwaga cyane niyo kuzakina imikino ya Champions League umwaka utaha. Ikipe ya Aston Villa yahatanye cyane uyu mwaka, byarangiye ariyo ibuze itike ya Champions League nyuma yo gukubitwa na Manchester United. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Umunsi wa nyuma wa Premier League usanzwe urangwa n'udushya rimwe na rimwe twiganjemo kumenya ikipe yegukana ikamba nyuma y'amezi 10 y'irushanwa ry'ishiraniro. Ariko Aston Villa ntizibagirwa uburyo ikosa ry'umusifuzi rishobora kuba ryayibujije amahirwe yo gukina Champions League umwaka utaha. Umukinnyi wayo Morgan Rogers yambuye umupira nyezamu wa Manchester United Altay Bayindir, umukino ukiri ubusa ku busa, abona izi shoti mu rushunduro. Gusa igitego cyangwa kubera ko umusifuzi Thomas Bramo yari yavugije ifirimbi mbere y'uko umupira ugera mu izamu, atekereza ko umunyezamu yakorewe ikosa. Amashusho ya televiziyo yagerekanye ukundi, ndetse umutoza Unai Emery avuga ko umusifuzi yanamusabye imbabazi. Nubwo Villa yari yarushijwe bigaragara, iri kosa ryaremereye kurushaho. Iminota 3 nyuma yaryo Manchester United imaze gufungura amazamu ku gitego cya Mad Diallo mbere ya penalty yinjijwe na Christian Eriksen, umukino urangira ari 2 ku busa. Newcastle niyo yabyungukiyemo cyane, yatsinzwe na Everton kimwe ku busa i St James's Park, ariko intsinzwe ya Villa yishimiwe n'abakunzi ba Newcastle nk'igitego cy'ikipe yayo kubera ko byayihatiye ya Champions League ikuye mu menyo ya rubamba. Manchester City, ikipe yatwaye Premier League inshuro enye yikurikiranyije, yiruhukije nyuma yo kurangiza ku mwanya wa 3 no kuzakina muri irushanwa ku mugabane w'Uburayi mu gihe byasaga nk'ibitazashoboka muri uyu mwaka. Ni nako byagenze kuri Chelsea, yabigezaho itsinze Nottingham Forest kimwe ku busa cya myugariro Lewis Colwill. Tottenham kabone n'ubwo yatwaye Europa League, igikombe cya mbere ibonye mu myaka 17, yasoje shampiyona mu gisebo cyo kwandagazwa na Brighton 4-1, itsindwa umukino wa 22. Niyo kipe mu mateka ya Premier League itsinzwa ku kageni ariko ntimanuke mu cyiciro cya kabiri. Ku ruhande rumwe igakesha amahirwe Leicester City, Southampton na Ipswich Town zabaye mbi kuyirusha. Ni mu gihe iyo Southampton nyine irangije shampiyona ku muhigo uteye ikimwaro cyo kuba ikipe ya mbere mu mateka ya Premier League itsinzwe imikino 30 muri 38. Ni nyuma y'ibitego bya Kieran Tierney na kapiteni Martin Odegaard ba Arsenal kuri kimwe cya Southampton. Arsenal nubwo irangije ku mwanya wa 2 ku nshuro ya 3 yikurikiranyije, nyamara iciye agahigo ko kudatsindwa ibitego birenze 2 mu mukino umwe ku nshuro 58 yakinnye mu marushanwa yose y'uyu mwaka. Premier League imaze amasaha 28 gusa isojwe, izatangaza ingengabihe ya shampiyona y'umwaka utaha ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Urakoze cyane Prudence. Mu Butaliyani ho shampiyona yegukanywe n'ikipe ya Napoli yatsinze Cagliari ku mukino wa nyuma y'ibitego 2 ku busa. Ni mu gihe kandi uwahoze atoza Manchester United Erik ten Hag yahawe akazi ko gutoza ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage nyuma yaho uwayitozaga Xabi Alonso yerekeje mu ikipe ya Real Madrid. Ayo niyo y'imikino nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Bucyana na Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru y'inkino muje kudushikiriza. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko urunani AFC M23 bagwanira mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo rwasohoye itangazo rimenyesha ko wahoze ari umukuru w'igico gihugu Joseph Kabila yageze Goma akarangiza igihe yari yishizemo cy'ubuhunzi. Muri no misi mu Burundi hariko haraba imyiyamamazo y'abizitoreza kuzoba abajenama ba komine, abashinga amateka n'abakenguza amateka, haribonekeza ihonyango ry'agatika kazina muntu, ihohoterwa n'amajambo abibugwanko.
amakuru no musi ragarukiye ngaha mwashikijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Jacques Niyitegeka muhinga bw'ivyuma twafashijwe na Masud Ibrahim mwakoze kubana natwe na Gahwana